izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ndanezerewe kongera kuba hano. Si kenshi turonka imyanya mwene iyi, mugabo n'ubuntu umuntu abagiriwe kandi dushima ijuru umwanya tugishobora kuhahagarara. Uno munsi tugomba gukorera ku ijambo ryo guheba. Ku munsi w'Imana ryari iryo kwegeranya imigisha, niho narindi. Mu gitabo cy'umusiguzi 3:8 havuga ngo ikintu cyose gifise igihe cyaco. Hariho amasaison ya buri kintu. Kandi ayo masaison adukuranirwako. Kujya muhora mubona igihe cy'akavura, mugabo hakaca hazi cy'akazuba nk'ubu turimo. Hakaba igihe cy'urushana, hakaba n'icici. Hari igihe c'imbeho, hakaba n'igihe c'ubushuhe. Hari igihe c'ijoro, mugabo hakaba n'igihe c'umurango. Mugabo no mu bindi bisigaye nuko niko bigenda. Habaye igihe cyo gutwenga, hakaba n'igihe cyo kurira. Hari igihe cyo kwegeranya, hakaba n'igihe cyo gusanzaza. Hari igihe cyo gushakira imigisha nk'iyo ku munsi w'Imana uheze, ariko hakaba n'igihe cyo guheba imigisha nk'icuno munsi. Imana ikabiguha witeguriye no kuzovyakwa, niko kubiheba. Sivyo Mana, muzoreka Imana iguma ari Imana. Iba ariyo butunzi bwawe bwacu bwanyu, trezor yawe. Yesaya 33 niko havuga, umurongo wa 6. Iba ariyo mugabane utazokwakwa, wabwiwe Mariya, nimba bitabwiwe Marita, watoranywe na Mariya, yagize ubwenga kwicara ku birenge bya Yesu. Ibindi byo aho uzobisanga hose, n'umwanya n'ababironse, wanse kubiheba urabihebeshwa, ukabura iyo byajanye, ukabura iyo wabibonye, wavyita ngo ni wawe. Hari umuntu yavuze akantu keza mu Kirundi nkunda, icyo mpasinda kibagire mpa ku munsi wo kuyibisa iyisi. Yavuze ngo utazi iby'isi abyita ibyiwe. Mana umfashe sinzovyibagire gushika ku munsi wa nyuma mbisi iyisi. Mworaba babitunze bariko barabisiga, babisize basigari kahise mbere atanu wibukana amazina yabo. Abavuba bankanga harimo witwa Rujugiro, burya si hari uwo yakanze naturure yabibishije. Mu gitondo nasomye igitabo c'imigani 30, kuko no musa rigenekerezo ya 30 nsanga hari umurongo w'indwi wankomesheje. Aguri asaba ngo Mana ndagusavye ibi bintu nkiri mw'isi kandi ntubinyime. Agitangura avuga ururimi rw'ibinyoma n'ibindi hagati akaca avuga ikintu atabantu benshi tugisenga. Na jewe ndabisenga nabanje kwitegura. Abanza ngafata amatraction. Ntumpe ubutunzi, ntumpe n'ubukene. Niryo nazindukiye ko nanje. Ako kajambo ndakarya. Mugabo siho tugomba gusoma. Nuko ngomba kubabwira ko hakwa Imana iguha ubutunzi butari bukwigwe mu giseke cayo, ngo ni wishiramo nk'ishikanwa ukwigwemwo bikaca bigagara. Bikanka gukwigwa mu iratumi bukwima. No tumambona ubukene. Twadutete dutanu yaterera mu giseke bakaca bavuga ngo yatereyemo ivyiwe byose. Hako mbona ubutunzi bugangaraye gushikaho bwankira n'amaguru yanje gusigara kwigwa mu giseke c'Imana. Icubahiro kibi c'Imana. Tugomba gusoma rero Luka 14:33. Jewe ndi muri Bibiliya yahinyanyuwe n'urupapuro rwa 96 14:33. Nimwe nayo majambo tugomba gusangira uno munsi.
14:33 havuga ngo niko biri, umuntu wese adaheba ibyo afise byose ntashobora kuba umwigishwa wanje. Mumva ari birebire, hari uwo bihava bigora gufata. Mugabo shirako iri ryo guheba, hanyuma ushireko ibyo afise byose, apana 99% byose. Aheruka twasangiye rya jambo ry'Imana hari ku Pasika, ryari jambo ry'ishure aho mperukira ngaha. Imana ishaka umugeni yasomye, yayamaze yize, kuko n'umuhungu wayo Yesu Kristo yaramusomesheje. Ndazi ko mukibuka. Namba ishure rero ari ngombwa, na Minerval ni ngombwa. Mu bigize isi yacu harimwo ko atagasohoka atakinjira. Udasohoye ntihagire uguhenda ngo witege ikizohava cinjira. Nico gituma kuva mu ntango y'iyi ikoraniro gushika ubu n'abaririmba n'abavuga n'abavugishwa bose n'ijambo ryo gusenga ryatubwiye burya ngo ntiduti ivyizigiro, twizigire ibizoba kandi tuvyizigire tunezerewe. Niho narindi kuva dutangura, kuva no ku ndirimbo ya mbere n'iryo jambo ryarongoye. Abantu babeshwaho no guhanga kazoza keza. Ejo ni heza nakajambo kiharaje. Nuwaraye ubusa ejo ni heza. Umudandaza nimwamubona sohoye umutaha nezerewe, nuko aba yizigiye kweja azoronka inyungu imushimishije. Abafaransa ntimugire ngo naha gusa, nitiza agafaransa bavuga ngo on ne vit que d'espoir. Umuntu ivyizigiro espoir yaheranye yarakuyikamba akabarava mu isi hakiri kare. Nico gituma na Petero yabitubarije abaza Yesu ati twebwe abahevye vyose, abasize vyose nyuma yacu tukagukurikira, wa muhungu we w'ibiro 45. Yesu ntiyarenza, ntiyigeze agira inda igereza hariya naho ivyisi byose byari gwiwe. Twebwe abaretse ivyacu vyose uzoduha iki? Tatupa nini? Tuzohanoba iki? Tuzohakura iki? Luka 18:28-30 niko havuga. Uzoduha iki? Asha carabidonda. Abanditsi bose uretse Yohana barabivuze, urabisoma wenyene. Wumviriza ingene iyo atabivuga bahakwa kumuvira inyuma nyamusi nyene. Hariho umuntu yaririmbye akaririmbo kamwe Sakimana, mugabo umusigaye mubivangavanga hamwe hamwe arawuyobwa ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana. Nta style bigifise, utumvirije neza amajambo byose. Mugabo uno we yavuze ngo sheri, ingo dufate risk, kuko no kudafata risk nayo nyene ni risk. Narakagumije kweli. Ishure ry'Imana namba rigiza kuri twe ririnda gufatirwa risk yo kuririhira Minerval naryo. Siguheba gusa byonyene, ni guheba byose gushika no kukanyuma. Jewe papa burya niwe yambariye kajya kantu ko atagasohotse atakinjira. Niwe yabimbariye nkiri umwana mutoyi, nabikuranye uko ntasohoye sininjiza. Ubuzima bwanje bwose sinkunda ikintu ataco kintwaye. Nico gituma ntakinarona kuviza sinshobora. Sinshobora gukira zijya nkino zibibada mutembagaza ngo agacakoroka amafaranga, sinshobora. Mugabe ikintu atambariye nuko kugira ngo ndonke Yesu ari uko ntegerezwa kwitanga wese, nkamuha byose, akaba ari we yinjira akinjira agafata ikibanza ca mbere, ibindi n'abandi birorereye hanze, harimo na papa. Na papa ubwiwe nkeka arico gituma atabimbwira, kuko nawe nyene ni inje aho nyene.
wakiriye Yesu, nta bya papa nta bya mama, ni Yesu nico kivuga. Kandi Yesu ntiyase ko dukunda abavyeyi, yaba amagara, yaba imiryango, yaba ikisi, sico yanse, ariko yatubwira ngo tubakundire hanze y'ishure giwe. Mwarimu wacu Yesu yagomba kwigisha umuntu, amwigisha gusa yari waganje, ata umwagaganya, muri babiri kuri babiri mwenyene. Nico gituma bahamagawe muzosanga ari benshi, ariko abatoranijwe ari bake, abigishwa ni bake koko. Wiki gisomwa duheje gusoma nyene haruguru hariya ku 25 26, burya havuze ngo kandi ishengero ryinshi ryari rijanye nawe, yabumvuga butumwa wubu yari kuryoherwa kwera. Ishengero ryinshi rimukurikira tomboje barampa. Aha rero ndogoroye niwo subira ku macuniro mugakurondera za bintu byirukuri kuragiranya. Reka kwe babaye benshi, mugabo umviriza uko babwira, carahindukira abaraba. Ongera nsome hariya ati umuntu niyaza kuri jewe, alo turi kumwe gashengero, mushake mureke kuraba hariya hasi, murabe hariya tujane murabe, ntiyankese na nyina n'umugore wiwe n'abana biwe na bene nyina n'abashiki biwe, ashirako na mbere. Mwakabonye kajya ka mbere n'amagara yiwe nayo. Mu guheza avuga ngo ntashobora, muri ngwiza murongo gusa mushake mureke, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Alo, aho ntabirukanye gamuga. Nibwirizwa twabwiwe kuwa Mungu gusa dusubirirwamo, ridutegeka gukunda so na nyoko, umugisha ngo utorane. Mugabo mwumviriza ingene Yesu ari mu revolutionnaire, natanka ntiyankese. Biracuramye biravanganye na buhoro buhoro. Ishure agomba kukwigishirizamwo, Minerva rutanga n'ugusohora ibindi byose birimo, harimo na papa, harimo na mama. Yesu ntavuga ngo papa subiremo, mama subiremo. Harimo papa bahambye mw'ivyo bihugu bihama abakiriso, bamuhamba bona, bamuhambana n'abana biwe azira Yesu. Maze ivura igeze mw'izosi ry'akana gatoyi karimwo, kuko baba bashaka ko wihakana bace bakurekurana n'abana bawe, nta kindi baba barindiriye. Bagufurira buhoro 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 buhoro, bashira kwipawa. Akana kaza kabona rigeza aha, papa aramubona kuko we ni muremure, arabakana, aja yumva biranse. Nyamwana bamuravye mu maso, nyabana baravye papa mu maso, barabona ko kabaye, ko papa agira menje kandi abazize agira yihakane bakire. Abana bacabwira papa ati papa ihangane, papa ihangane, mukanya wa mwami mwiza yitwa Yesu batubwira turabana mwijuru ryiza tamubabaro n'umubayo. Isacararira korora monsozi, aravye uwo mwana ingenda musubije mu intege n'ivyizigiro nk'ivyo twasubijwemo n'aba baririmbyi. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo munezererwe kwizigira ibizoba. Abaroma 12:12. Muhebere Yesu ibyanyu vyose mutidodomba, naho vyo gusaba guheba papa umuhebeye ntuzobugize nabi, ntacu zobuhomvye. Mutiganyira nkaho muhaye utabikwiriye, niwe nyene ubugingo yarabuduhaye kandi ashobora no kubuzura iyo bwapfiriye ikirukuri, ashobora no kubuzura iyo bwapfiriye ikirukuri. Hari umuntu yahagaze ngaha, hari jambo bagomba bamwibukirako, ni president
nyakwigendera Pierre Nkurunziza yavuze ngo kibisi gupfa. Abimirije gupfa naje ndimwo, muharuye imyaka nsigaje ngeka mwabo ndiko ndavuga naje we ndimwo. Bene data, kibisi gupfa. Ntihagoye gupfa, hagoye gupfa nabi. Upfuye nabi pe ukwiye kurira, mugabo upfuye neza baba hahigwa bapfa bapfira ngo baruhuke. Turagiye burakeye tuharabe akavuza imbwihiye ku murizo. Abazogucamwo bose uzozubona bagushaka ku butunzi bwawe no mu mashengero, bagushaka ku ivyo utunze, bagushaka ku bwiza bwawe, bagushaka ku buto bwawe, bagushaka ko uturyoshe twawe gusa, ibisigaye ntubabaza. Kandi aheje kukununuza aca gucira nkabazoka. Bazoka yakamvuwe neza sinzi ko zikiri ku isoko. Zijya mbombo banunuza gusa kikaca kisatangura kumata mu magage ziracariho. Ntavyo nkirya. Muganga yarambwiye ndavyishinze hari ico nobona. Ngomba kongera kundi munsi sigenda kubwiye nibi. Mugabo Yesu we agushaka wese ngubu wiwe kandi akurondera urukundo rw'akaramata rw'ibihe bidashira. Ntazokununuza ngo agucire inusu, agusigarana ugoranywe n'isi n'amagorwa yayo baheje kuturirimbira. Nico gituma nkubwiye ngo sohora byose yinjire. Abo bagukaranga ngo naragupfiriye sha, muzogende kumpanda urabe kumusigarana. Mugabo Yesu no mu rupfu tuzojana, yemeye kugupfira utaranamumenya. Sohora byose mumureke yinjire, heba byose kubwiwe kandi ntacu uzicuza. Maze imyaka 45 tugendana twigendanira di numva no mwongera n'iyindi akayimpa nigwiwe ni gwawe Yesu. Uratwara uraryoshe, nturyoshe ngusigaze. Yaje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke tele. Apana telefone, apana television, apana teleferique, tele. Umuntu umwe yaririmbye ngo nimo ndani ya Yesu na burudika. Yohana 10:10. Je hakubaho ubugingo butabaho tumutabubaho. Navuze nti bibitambaye ko Yesu ngashika mwijuru hari ico uzobona. Atange tele kurusha television, atange tele kurusha bijya bishusho mubona muri telefone, ngende ntabiriyeko ntibishoboka. Nico gituma ndiko ndaburudika mu busaza bwanje muri Yesu. Mafu icaka biri mvuga ngo mwihanganira amagorwa. Yesu ntaduhisha ko kumukurikira bisaba ikiguzi kandi ikiguzi cyo hejuru. Ntashaka ingwiza murongo, ashaka bagize devi neza. Nimwa soma bijya biri hagati nabagira amadevi yo kubaka na jewe ndimo mbere. Nawe utegeza kugira idevi. Ego bakamenya ko baje atagusubira inyuma naho byo basaba gupfa bamuzira. Kandi abavyumvise 12 muri zangwiza murongo zari zuzuye inyuma yiwe. Intumwa 12 zarimwo bose, hafi bose, harimo ba Yohana nabandi bapfuyirwa karago, babishe bikanka nabo nyene bagerageje. Bose bishwe baciwa amazosi, bishwe urupfu rubi, amaraso arira guseseka. Mwiyemeze mubizi. Ingwiza murongo ziri ngaha. Mubimenye ko mwene ibyo si byabashakako. Bariyemeje ro kumukunda kurusha ubwabo bugingo, iyabo miryango, ayabo matungo n'amatongo. Kandi abandi no muri twebwe n'ahandi hanze nibyo bariko baracamwo. Nibyo bariko baracamwo. Imana yarakamponjeje aho mubona nirata ubusaza ndaragaciyemo. Mu minsi ya mbere tugikizwa abatama tugendanye barabizi. Baradupfunze baduhora Yesu.
maze jewe bantega mpejeje kugira mariage mpimba y'Ingozi, umugeni ndamusize mu nzu. Uramusiga ntumusiga? Mama aberi yabahangaha yabibabwira ibindi, kandi n'ubu kuwa kabiri azoba ari ngaha, mumusigarane muyumvire inkuru y'imvaho. Ndamusiga mu nzu atagira n'igihumbi, ari umugeni. Ntimugire ngo iyo miduga twarayamanye, ayo matongo n'amatungo yanditwe igihumbi ntagira. Ndarahira ntindagiye bamfunge, mugabo Yesu avugwe. Nkubita y'imisi 30 sinzoyibagira. Ibihere byose bikoroka ku matanga, n'ubu ndacibuka ubunini bunini birandya bien. Nawe asigara arya mana. Undi Musa aja ku isoko mu Kinama, harya ku isoko atanu urufaranga ajanye arajana igapo, agenda arabwira Yesu, dupfunzwe ku bwawe, twarakwizigiye, wavuze ngo ntawe uzotetereza, ngaruke igapo yuzuye. Agize gutya mu isoko hagati, yarondeye n'uwo muramutsa arabura, aza yumva ikintu ahonyoye. Cyari iki? Agize gutya ikirenge, inoti y'ijana. Mubure gutwenga. Ibi bihora mwitwaje ufise inoti y'ibihumbi 10 atacusuma. Ndasenga Imana ngo bihere mu izina rya Yesu. Ijana ryo mu 82. Hey, ni ngo kurugikira amayero ijana ubu. None si jana. Mugaba avundwa ngahe. Hari n'abakiyibuka. Sabwe? Gwiza 6,000 wumve. Oya guha ugenda utarariye. 600. Ugenda utariye neza. Kuri Bagaza twarariye, apana ivyo mwirigata. Nubira cari ntahe yiwe murazomubaza. Namba hari kiguzi ukeneye gutanga, gitange, uzobugitangiye umugabo. Narinze mfungurwa ataraye ubusa n'umunsi n'umwe, kandi atarasiyo nasize, sinzopfa naravyibagiye. Yesu nkavyibagira uzogumunyibutsa. Twaragendanye. Mugabo twebwe utuntu dusanzwe. Utuntu dusanzwe gusa, abandi ivyo bariko baracamwo sivyo. Hari Haji wo muri Somalia asigaye akorera ubutumwa i Mombasa ahantu, kugira ngo bamukure no muri Somalia bamuzane ahi Kenya, aronke ingene atoroka aje kuba ahantu ubukristo bw'idegenza. Bamuzanye mu isandugu y'abapfuye, abamuzanye ntashaka no kubavuga kukibararyo bariguye, n'izina ntashaka gushirako. Ni ONG y'igikirisu yagize akantu k'ifente na byabi drapo mubona bipepeya, bamushiramo indani mu isanduku nk'abagiye guhamba, kumbe ni yarasize iki? Yarasize nyina, bamukereye na Meleze kuko yamubwiye ubutumwa. Papa wiwe umuyisilamu aca ahamagara igikundi ngo bamukatemwo kubiri na Meleze, uwo mukafiri, umugore bavyaranye, mushikiwe na fiance wiwe. Abaraba YouTube biri muzovyirabira, araho binshisha no kuvuga. Mugabo wewe igitumbura ca 50 ivyaha cagukoresheje n'ubu uravyibuka ukarira 50 francs. Umutaxi moto yagu haye lifti umunsi umwe gusa, ibuturucura kuri jipo n'ikareso byose bitererwa hasi. Yesu bibagira ko aguhagarikiye, abandi batanga amazusi. Ndiko ndamara nciye mw'isite ngo numve abakirisu bagenzanje tuzohurira mu ijuru. Amarushwa ubwo buyoga bwa saporo n'ubundi buriko burabakoza. Maze 45 ntashira n'ikirahuri kimwe ku munwa, nkibaza ko gakiza mwakiriye ubwoko bwaribwo. Mana nshoboza.
abandi bararukwabo nyene bari mu bufilime bupfuye urupfu rubi. Nababwiye abaha ubuzima tere namwe mwishinga. Ubu telefone ni yararagyuzuyemo. Bikinisha, bimasturba, ngoko ntanyoye inzoga ntacyo, ngoko atawumbona ngo mubirura mwana wama ni vyose urien. Ntashaka inusu, ntashaka 30%, ntashaka 40%, ntashaka 70%, ashaka 100% byose byiwe. Allo utiteguriye gutanga icyo kiguzi, urutwa n'umusuma ku musaraba. Umunsi yakijijwe ari we yapfuyeko. Iganyuma ni mukovye gusenga. Uno munsi nkwiye guheza kare. Mukovye mu gusenga. Bene ndababwire naho mvugaya nta kintu kigoye nko kubandanya wizigiye iyakwimye ibyo yizigiyeko. Ni ishure ritoroshe namba. Nico gituma ntinya ubutumwa bw'ibirambura sukari ko buvugirwa ngaha. Iyi sukari basengeye itaje. Iyo haje birura kuko navyo nyene nibigize ubuzima baca binjira mu mururazi utagira isano. Ariko bayobu ba Paulo ba Epafrodito n'abandi baranyoye umururazi bien. Barawumva neza kandi arabagororotse. Ajya amabwirizwa abayashitsa yose no kukurusha. Yobu nubu nta muntu aramutora icyaha, urashaka upime wongera usubiremo. Kimwe iki. Ariko ukazubona mwembo ntanka nambo ni hanku yarimwo. Aha rero kuba twenga bihava bingora. Gusenga bikabura. Mbere n'abatabivuyemo bagasigara ari bikanganyoni mu buryo bwo kwikurayo nyene kuko disikuru zo gusenga ntizobura naho uhagarara ngaha wosenga. Eka mugabo ndi formalite nabo nyene barabizi bisigari formalite gusa. Nico gituma abaroma 12 nyene agace kace kavuga ngo mukovye mu gusenga nibwirizwa ngombwa kubahevye vyose. Baharuye neza ikiguzi cyo gukurikira Yesu niyo bitagenze uko babisengeye. Babandanya basenga. Experience umuntu afise hagivuga byinshi. Je ngira nitange kwa Karolo ntagira undi mvuga kuko harabandi nzi ibiba nandusha. Isengesho rya mbere ryanzimvye cyane kurusha yandi. Ryansize ku magufa nkamwe Ezekieli yerekwa twabwirwa mu isezerano rya kera harya mu ijambo ryo gusenga. Bikankura kw'ibiro 25 gushika ku 30 vy'ivyo mfise. Abandi twari kumwe ngaha barazi ngene nasigaye ku magufa. Neza bien uvuye ku 25. Aho di ivyo binyi tugenda uri genza utugeragereza ubusa byo gabanuka pe. Mugabo nasengera iki, nasengera imfura yanje ntipfe. Nsigara ku magufa nsigaranye mwe 25 kilo. Mugabo ntawe ukiriho. Ari hehe Abeli? Munyita papa Abeli mumporiki ari hehe? Mwe 25 kilo mugabo akaruhira gupfa. Ijya kabiri urahumba. Yesu arambona. Uzobiraba kuri YouTube ntazomenya ivyari byo mwe muzobimenya. Ijya kabiri ryangoye. Ryari rirerire cyane n'uburi kibandanya imyaka 12 irenga. Ryatanguranye n'isengesho nsengera umuhungu w'ubuheta ahereza abahungu banje bari batatu. Uwanyuma byose byabera abandi muraza ayo makuru. Ntangura nshaka kwakira dusengera kwakira yaragwaye intandara abandi mwaramubona ariko aravuza amasoro ngaha. Abaje bose kunsengera bavugishwa bose baje gufasha gusenga bakavuga ngo azokira kandi arakira. Yaramaze igihe yakize ndandika n'ibitabo byo gushimira Imana. Ibindi mbere nke kabiri mu biro by'abarongozi ikindi cyo nama nagisomye imisi yose. Yarakize uko nyene ndavyatura muri kahise yarakize. Mugabo arihe yaruhiye gupfa.
kandi amasengesho acarabandanya komerezaho yapfuye. Tumaze imyaka 12 ku mavi. Ico dusengera Imana yabihinguyemo nico cika Imana iri kwirakora ubu. Mukabona ibitoro bibura ntagira uguhenda ngo natangara. Na bado muzokanywa gushika umusigara muri amagufa yumye nka Ezekiyeli. Nije nabivuze. Hamwe mubaze igishobora gusubiza kwa magufa, mupfukame muvuga ati ni wewe Mana gusa. Alo wasenze ubwa mbere, mwana wa murarinda kweli, chapeau. Nzobikubwira turi babiri. Nico gituma nemera ko mpwe muyera ari ngaha mpaka muhindukire murabe hariya. Izo ntakebwa badapfukama bagiye gupfukama au nom de Jésus. Ndiko ndasengera ikibazo abanyagatumba bagize bageze hariya imubimbi ahantu hitwa mu Kinama biruka. Uyumvira umuntu yamenyereye ifizo mu Gatumba ageze bamwe ba Dieudonné bandi nkekariyo bari mbere urusengero rwo mu Gatumba rwarasubiye kuguruka. Bijya wo vyagiriza umutegetsi yitwa ngwiki ko murinda amazi akinjira mpaka no mu rusengero akirukana batamakaza abana baki. Umviriza tudapfukamye na bado nico gituma ngomba kubwira abasenzi aho gucika intege muzicibwa n'ubusara bakubitwa n'ibirenga binavuze nivuzeko. Ndashimira Imana ko mama abera atari ngaha kuko sinzi ko ari kwigumya ngo bimworohere. Mugabo dutera tumenyera turiko turavuga ibi vy'imfu niki. Kazima Imana yabikuye mu ivyiza, ibisigaye tuzohurira mu ijuru. Nico gituma mvuga ngo abo biriko bira koforoka mubireke bigende mu izina rya Yesu. Mwebwe mwigumye ku musaraba gusa muzohurira mu ijuru iyo byagiye. Mwiyakire naje nari yakiriye kandi mbandanya niyakira. Hari umuntu yari bwambone ngaha ntaje n'imodoka bambariye ngo nayitanze na Keni imodoka uko nyene umuntu witwa Mombasa yabari ngaha niwe yabibwiye abantu nta nivyo nari ncibuka. Mugabo ubu ngenda n'amaguru nubu naje ni moto ndatinyi moto kubi ntagiye nuzoyingurira. Mugabo tumelazimishwa mbere nazindutse kurusha n'igihe naza n'imodoka. Nico nikibana ishaka. Bwana asifiwe sana. Dukofoke kwayo manyama ako kanyaro ivyo vyubahiro mwishimiye mutashize mu giseke c'Imana ngo no ubu musigaye muri abafrodeur mwese bacumvise mu cibitoki birukayo bacurutse Kongo naho babarasa ngo ntareke kugendera ni mu modoka. Navuze nti Mana ndagushimiye kukuguru kwari guhaye gutora mitende muribuka nduga ngaha ndugisha kumwe ngira buhoro buhoro kuko ndi kwavunikiye hari ya ruguru. Ubu rero sinkomeye ngo nsigaze muze dutahane mukanya mpaka mu Kinama. Bwana asifiwe sana. Aya niyo makuru yanzanye kandi ahandahejeje. Mufisi ivyo muringaniza, mufisi ivyo mugomba gutunganya, mufisi bitakuwe mu giseke c'Imana, mufisi ivyo mwari mwarahevye mwagarutseko kongera kunuranura kwa kundi kwaza inguru bisubiye kuvyo yari yara. Mwaranse gukizwa ngo mwohava mupfa mubumbatira ibitabumba n'ubundi muruhira kuzobura. Na Rujugiro yaraye abisize wanka kwakira Yesu ngo hari ico wanze. Ikinzanye ni kukubwira ngo inyishu ni gusenga. Tugomba umwanya wo gusenga ukwiriye. Abatama bene data basenzi mwongere muhaguruka bihana ivyo bihana mwihana Imana iracabumva. Hanyuma tuje imbere y'Imana dusaba ibihe vy'impemburo, ibihe vyo kurinda. Igihe kigira kize ntaco nzi, ivyo turimo ndabibona. Ibihe vyarahindutse. Ibi ni ibihe vyo kureka. Imana ya toya akamenyetso ko gukuramwo nikiri kwirakoresha gusa. Ikuremwa pana guteranya, pana kugwiza, gukuramwo. Ibanze bikuremwo mpaka bisigara amagufa. Amagufa kandi yumye atagira ko nakanyama. Ndabibona mugabe inyuma y'ibihari iki.
aho hava hazira ivyo nizose impakuru ikugwe kuzira Yesu. Ugira aho biri niho bakora ibyaha byinshi kurusha mu Burundi. Muri Turki, harya Turki ijya niho Paulo ibivyete byose bya Bitesaloniki n'abaki ni harya amashengero yarari. Genda ujane y'ubutumwa urabe ayo bakuburira n'akazosi nifye, nta kivuga ko naha atariyo tuja, nta kibikubwira na kimwe. Imana igomba kweza umugeni ronka ukuri, nta kidakora ngo ikofore ivyo bishungi vya fomu yambitse. Hasigara ugwera de abazoshajisha ukwera kwabo baseruka imbere y'umugwa wera, atari bikanga nyoni, atari birambura sukari. Alo, hari ushaka gusengerwa nkiri ngaha ntaraja kunywa amazi ntarananirwa ngo dusangire umutwaro, mugomba babaririmbire. Erega nazanye igitabo c'indirimbo, murazi indirimbo y'amajana 328 uko ivuga, indahevye byose. Naho unanirwa n'ibitero ivyitabiro bivuze ngo ndahevye, ndabihevye kandi byose. Abavuga igiswahili bari ngaha, okovu 56 ninakupa vyote, ndio tutaimba. Mu Kirundi mushake mugiri ya mbere, igice ca mbere gusa kivuga byose. Muri okovu ni mubishobora mugiri ca gatanu, mutabishoboye mwibandaniza Kirundi aba nta deni muzoba mukibafitiye. Naje ntaryo mfise, mbandanya gusenga Imana ngume mpeba byose byose kuva ku mano mpaka ku mushatsi. Isengesho ryawe nawe kuno murango ni riki? Kaze dufatanye gusenga. Abumva umutwaro w'ikintu na kimwe muri ibi muhe macishija ndababonera aha. Kaze.